Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abe mu ngo zanyu. Dushimiye cyane Imana ubwa mbere ko yatugiriye neza ikaba yaturinze kandi namwe ukamwahevye byinshi murakora mukaza kudutega yompi. Imana ibaha umugisha. Reka rero nkuko mubimenyereye uyu ni wa mwanya mwiza wo kumviriza ikiganiro umuntu muzima. Uno munsi turaganira ku bijanye n'uburezi bw'abana, cyane cyane ukuntu abavyeyi bafinisha abana. Ukurikiranye kuva kera mu ijambo ry'Imana, Imana yahaye umuvyeyi igikorwa kidasanzwe cyo kurera abana. Yabaduhaye nk'ingabire, ariko ingabire y'intizanyo niko noyita. Yarabaduhaye ku mwanya runaka kugira ngo tuyirerere abo bana amatsoyi basubize batunganye. Ariko hari ikintu Satani yateje mu bavyeyi twokwita ugufinisha abana. Ni urukundo, mugabo urukundo ruvuga ngo ni urukundo ruhumye. Ari naco twagombye kutuganira kuri uyu mugoroba kugira ngo twumve ingene dushobora gukunda abana, mugabo ugasanga urukundo tubakunda ni urukundo ruhumye, rukaba urukundo kuzobajana muri Gehinomu. Bwa mbere na mbere turasoma amajambo ari muri Samueli wa mbere, twumve umuvyeyi yaguye muri erere nk'iyo abavyeyi benshi kwaragwamo uno munsi. Samueli wa mbere igice cya kabiri turahera ku murongo wa 12. Ndagenda nasoma mirongo imwe w'insimba kubera umwanya. Avuga ngo kandi Beneyeli barabanyangeso mbi, bapfa uko bagize ivyo horaho n'ivy'imituri abaherezi bagenewe ku bimazi by'abantu. Iyo umuntu atanze ikimazi inyama zigitetswe, umusuku w'umuherezi yaraza afite icyuma mu ntoke carura inyama c'ingobe zitatu, akagita mu isafuriya canke mu ibinika canke mu nkono canke mu kazihebe, maze ico cuma cajabura zose umuherezi yarazitwarira. Uko niko bagirira Abisirayeli bose uko bagiye ishiro. Mbere batarosa ibinure, umusuku w'umuherezi yaraza akabarira utanze ikimazi ati numpa inyama zo gutarira umuherezi kuko atagomba kumuha izitetse atari mbisi. Uwo muntu yamwishura ati hinge babanze bose ibinure uheze ubone gutwara izugomba. Nawe akamubarira ati oyaye urazimpa ubunyene, utazimpaye ndazitwara wanse ukunze. Uko niko icyaha cyabo basore cyabaye gikomeye imbere y'Uhoraho kuko bakengera ikimazi ciyo. Imana idufashe. Murumva yuko mu bisanzwe ibintu nuvuga ngo bisa nibiko birisubiramo. Ibi byigeze kubaho. Uyu mutama yitwa Eli yari umuntu afite urugo rwiwe kandi yari umuherezi, yakunda Imana, yubaha Imana. Uje kuraba mu rusengero ntangura nimwe yarahafise, mu rugo rwiwe ntangura nimwe yarahafise. Mu bijanye n'imikorere yo mu rusengero Imana yari yaramushinze mu bikorwa by'Uhoraho, ibyo by'ubuherezi, ari ugutonda ku gihe yagenewe, ari ukwigisha abantu iby'ijambo ry'Imana, kubaha Imana. Ibintu byose uyu mutama yabigerurukamo. Ariko ikintu kimwe gusa cyababaje Imana, kikaba kitarabaje Imana gusa kigatwara n'ubugingo bwiwe, ni ikintu cyitwa kurera abana akabafinisha. Abo bana biwe babahungu biwe bari bararezwe nabi, bari bararezwe tambuko zino, kandi hashe byari bimubwiye. We yigorokera mu by'Imana byo mu rusengero ati byo muhira ntacyo yabiraba. Abana biwe ntiyabahana, abo bana biwe ntiyabereka amakosa, abana biwe yari yabafinishije nkuko mwabyumvise mu isomo ngo baraza ku buryo amategeko Imana yari yarapanze ingene bigenda mu buherezi. Byasabaga yuko babanza bagashira ibimazi Imana, bakosa ibimazi bakabiha Imana. Kera murabizi ko byagendaga mu isezerano rya kera sindahasubira, maze baheza guha Imana ibisigaye byose by'abagari byabo. Ariko wumve kubera gufinatishwa, kubera kurirwa tambuko izino, bashaka bahabwe ibimazi n'Imana bataramara kugira gute kuyiha. Mu yandi majambo bagomba ko bubaha gusoma nuko Imana yubahwa, kandi se wabo yari umuherezi ngaho onyitwa ngo ni mukuru. Yategeza kubahanira iryo kosa hakiri kare kugira ngo baje baha ivy'Imana, bamenye ko ivy'Imana byubaho, bamenye ko bigenda mu rusengero rw'Imana. Ariko umva ko atasho yagize gute, atasho yabahanishije. Ikibabaje rero gitewe buba ni igiki, nuko uwo mupapa atiteze kuzozukana nabera ngo azaje mu ijuru. Ivyo yakoze byose nubwo yagorotse mu rusengero rw'Imana bihindutse ubusa, bibindije ubusa no gufinisha abana biwe. Yakunze abana we, yarabubashe gusumba ko yubaha Imana, bituma bagaye ivy'Imana, bituma ariwe azorimbuka, abahungu bazorimbuka. Abakurikiranye gusoma hirya muzo hasoma mumve ingene yapfuye, mumve n'abana b'ingene bapfuye ari muri ubuzima busanzwe. Deja barakenyutse bapfuye hataragira gute, hataragera kubera kutumvira Imana no kutumvira abavyeyi. Iyo ngorane rero iriho, iyo mwumva yigeze kubaho muri iki gihe cyoco yigwijije incuro 10. Ubuho irarenze kubera yuko abana basigaye ari bo bagomba guteka abavyeyi. Ngo amateko abiri
azogira ingorane mu misi y'imperuka ni iteko rya kane mu mateko 10 y'Imana ari mu kuva 20 uhere ku murongo wa 1 gushika 17 ni iteko rya kabiri no ni iteko rya kane ni itegeko rya gatanu. Ayo mategeko azogira ingorane zisumba iza yandi nubwo rya kabiri naryo ntumugire nabivuze mpubutse nubwo naryo rifite ryagize ingorane ariko izogira ingorane cyane mu misi y'imperuka nayo mategeko abiri. Kubera iki? Nukubera yuko Imana yasizemo umugisha udasanzwe. Aya mategeko yose yaravuzwe hejuru hakabaho hepfo hakabaho isezerano ry'umuntu azoryumvira. Ayiteko rya kane hariho isezerano, ayiteko rya gatanu hariho isezerano. Isezerano rero Satani rifitiye ishavu kuko umwana wese azokumvira umuvyeyi. Icambere azoramba, icya kabiri azoronka amahoro muri ubuzima busangwa pana byo mwijuru, muri ubuzima busanzwe abaha amahoro, abahatekanye, agira umugisha, agira ikiganza cyiza. Hama mu buzima buzoza azobaha iteka ryose. Ariko Satani kubera ishavu afitiye mwene muntu yaciye atuma abana ahubwo babibiga banhakumvira abavyeyi babo, bagomba bari babaganza abavyeyi babo. Ivyo rero bigategwa niki? Bitegwa novuga nka hanini n'ibintu bibiri. Bwa mbere birashobora gutegwa na Satani. Umwana ugasanga arakunaniye abaye ikigaba atacu udakora atakutagerageza, uwo nabantu ni Satani atera ingeso mbi, ibyaha, ubwabo mu bana bo misi y'imperuka. Ariko kandi hari nibiterwa n'abavyeyi. Iyo dusome mu gitabo cyitwa Guide d'éducation familiale ku rupapuro rw'169 ubandanije haragerageza kutubwira ingene hari ubwoko, hari imigwine y'ubwoko bw'abavyeyi nayo ishobora gutuma abana bononekara canke bagafinatishwa mu buryo obuca nk'ubundi. Hari abavyeyi twokwita abavyeyi permissif, n'abavyeyi batanga uruhusha ku kintu cyose. Nuvuga ngo ndagiye mu kirori ego mwana ushaka ngahe akamuha, ndagiye ku mupira ego mwana ndaguhiki uryoherwe umererwe neza, papa ariyo umuhungu wankane ko dusohokana ibikini musokera he nta kibazo akaca guha amahera, nta gukurikirana, nta kubaza, nta kubabara we byatanguye gute. Oya abona abavyeyi uno umugumwe abavyeyi ivyo kumubwira ngo umwana yagiye he, yiriwe he, yakoze iki, yaganiriye nande, agendana nane, akarandikira nde, mbega yaryamye, mbega muri shabire hari kuri telefone, mbega ntinsino banagiye kuryama gasigara kuri televiziyo. Abo permissif ikintu cyose batanga uruhusha, ikintu cyose ni d'accord, nta gukurikirana, nta kumenya ingaruka, nta kumenya ngo ibi bizomugira ko ingaruka imeze gute canke je naje bizongera ko ingaruka imeze gute. Oya ivyo ntavyo bitayeho, ahubwo yumva ibintu byose umwana wiwe kandi mu mutima wiwe azikamukunda, azikamugira ikibabagwe, ahubwo azikari umuvyeyi mwiza. Umwana wanje sindamubabaza, sindamutera gahinda, shaka umwana wanje garababara, ndafite amahera, nta mpamvu ko umwana wanje atakurisha shaka. Uwo mwana nkuwo uburi kuramwica, ntumwica wowe ubwawe gusa, ahubwo uburi uratera kaga mu gihugu kuko azokura uko umugirira siko azokwamamerewe muri isi ni ibibazo ni ingorane. Kumuga kiki cyose gishoboka uburi kurica umwana wawe. Mu yandi majambo rero les parents permissifs n'abavyeyi novuga mu yandi majambo abavyeyi babi bafite impuhwe zipfuye n'izima litatugira ko n'Imana irafite amabari yakubwira ngo ntugire iki toje kuvyoma kuvayo yuko yage abantu ntukibe ntukagira n'Imana ubwo yagigira amategeko kugira gute yitwa nk'urugo ikuzitirira kugira ibyo tubahuka. Ariko kumva ari umuntu umva byose wo mubwira ati mwana nta kibazo papa nanje bashaka inzoga nta kibazo mwana wanje nashaka iki nta kibazo mwana wanje. Umwana uburi kuramwica utamwiciye ubwiwe ahubwo nawe ubwa uri urigirira nabi kuko izo ngaruka zizogarukako. Wari umukene ngo azogira ubwenge akuze amenye icyo kusonera, amenye icyo yubaha, amenye icyo atinya, azokura atacatinya kandi isi ntizomureka gutyo ngo akura atacatinya, ahubwo azokuzanira ingaruka zisumba izo wari witeze. Wari wize ngo umugirire neza ahubwo umugiriye nabi uramwisha. Iyo ni umugumwe w'abavyeyi. Hari undi mugwe w'abavyeyi no kwita autoritaire. Abo nabo nabavyeyi babi. Abo bobo usome no muri Bibiliya barabavuze ko mu Banyefeso 6 hari ikintu babavuze ko abavyeyi autoritaire. Usomye ngaha mu Banyefeso igice ca 6 ngira ngo n'umurongo wa 4 reka twumve ingene Imana yabavuze ko bavuze ngo namwe base ntimukaratse abana banyu ariko mubarere mubahanura uko umwami wacu agomba. Imana ihabwa icubahiro. Aravuze ngo nubwo bameze uko abavyeyi nabo ko kubibikoko umwana akaza kubwira ikintu ataranavuga ugatanga kumurabura ujisho, umwana ukamuhahamura, umwana agasigara ari hamwe umupapa ashika cyangwa amana bakaje kwinyegeza. Ivyo navyo si vyiza. Nubwo tutarekure kuba permissif ariko kameme ntitwe na autoritaire ku buryo umwana asigara gutinya ukamengo nturi papa wiwe yaba afite ikibazo akarinda gucisha ku wundi muntu.
birababaje kumva umwana ashaka kugira ikibazo se akarinda gucisha ku mukozi kuri muyomba kuri shangazi kuri telefone akumva ko atokwafronta ngo agutsanga kubwire nk'umupapa wiwe umupapa mu yandi majambo uko Imana ari yabigombye yashaka abavye bamera nk'Imana kugira ngo umuntu amubwire icyo ashaka anezerewe atikanga kandi amenye ko icyo umuhaye icyo umwemereye ari cyiza kuko Imana nta na rimwe ikintu kibi n'umuvyeyi rero aguha icyiza abona ko gikenewe icyo kwankiye ukaneze ukamenya ngo ukuntu nkunda ndazi katompa ikintu kibi hama ubundi mugwi w'abavyeyi nabo twita negligent abo n'abavyeyi rero batacho bitaho ntamenya niba abavyeyi batazi inshingano yabo niba abavyeyi batamenya ngo umwana yariye umwana ariga bega batanga ngahe nta kintu na kimwe azi kubijanye n'abana ntabakurikirana ntabaganiriza ntamenya ko bambara ntamenya ko bajya ntamenya aho bajyama ntamenya ishuka ntamenya ikirato ntamenya socks ntamenya muri make nta kintu na kimwe agomba kumenya c'umwana yomera nka yanka yavyaye muci ngo hanje ndahejeje uwo niyo bita les parents négligents n'abavyeyi ataco bitayeho ako nako nakaga kuko umwana acakura ataki azi ko umengo mu yandi majambo n'umwana abimfuvyi ariko abavyeyi bakiriho ugasanga umwana arahangayitse aribaza nzobaho gute ejo hanje hazomera gute kandi ngo abavyeyi arabafise murumva ko byose ari ingorane iyo migwi y'abavyeyi umugwi wa nyuma ari wo mwiza n'umugwi bita démocratique abavyeyi démocratique nibo bavyeyi beza nibo usoye muri ico gitabana abavyeyi education familiale nibo bavyeyi beza bemewe n'umuvyeyi amera gute rero n'umuvyeyi nkuko twasomye mu Banyefeso arera abana mugabo bijanye n'ubugombe bw'Imana nuvuga ngo n'umuvyeyi aguha nawe opportunity cyangwa aguha nawe akaje ko kwisigura n'umuvyeyi aganira n'abana biwe n'umuvyeyi aho umwana agaciro azi ko umwana bafite ivyumviro azi ko umwana atari gikoko azi ko umwana cy'ubwenge namba ari umuhungu namba ari umukobwa ari cyane nawe akaganira nawe akamubaza ivyo akunda akamubaza ivyo yanka akamubwira ati mbega urazi gituma ndakubuziki ni kubera ingaruka zizobiki nizi nuvuga ngo umwana acakura azi cyatinya azico yubaha mbwa kamenya n'ingaruka amenya ngo iki gituma papa yakimbujije ntiyakimbuje gusa kuko sivya kuba umwana ngo ntukagire no mubwire n'ingaruka kamubwira ngo niwagenda uko ingaruka zavyo zizobuku urumva rero umwana iyo umweretse ingaruka arushizaho gukunda kandi iyo umwana umuha umwanya wo kuganira nawe umwana aragukunda ahakuyumvamo naho amaze kugera muri ya myaka tumva ngo adolescence canke imyaka bitango y'ubusazi uwo mwana kwera yamenye kwamba kubwira byose abanza akakubwira niyo ronko umuntu amwandikira niyo ronko umuntu amudraga acaza akabikubwira papa byagenze ukuntu ibyo bituma umuntu akamubwira ati rero iyo ugeze mu bihe nk'ibi wifata uko iyo ugeze mu bihe nk'ibi fata uko mama byagenze uko mama byangendeye ukuntu kubera yamenyereye ko muyaga yamenyereye ko muha umwanya yamenyereye ko muhanura kandi mu umaze kumuhanura amaze kubonamo inyungu uwo mwana cyakunda abavyeyi nta kintu kimwe ashobora gukora atababwiye umwana nk'uyo ntashobora gusohoka atavuye abwiye abavyeyi papa ngiye hana ugiye gukora yiki uramara iminota ingahe uwo mwana ngo asaba kubwira abavyeyi kwasohotse akavuga n'umwanya ari bumare kandi abavyeyi nabo bakaba strict bakaraba eske mwe yavuze yagize gute yabikurikiye umwana nk'uwo aba ari karagenda mu nzira nziza abavyeyi nkabo umugwi w'abavyeyi démocratique niho bavyeyi beza niho bavyeyi bashimwa n'ijambo ry'Imana barerera abantu bakarerera Imana mu yandi majambo ukarera umwana utamurera nk'igikoko ngo twavyanse utamurera kandi nk'umuntu w'ikijuju utamurera ukamugira imfuvyi ukiriho oya aho akaba umwana azi ngo nanje ndi mu rugo kwa data ndafite ijambo iki ndashaka kugikunda canka ndashaka kubaza papa tukajya inama abana nkabo niyo bakuze nta bintu namwe bashaka konora kubera bamwe bakugisha inama kubera kugisha inama nawe ukuze uzi inzira nziza ubereka inzira nziza bazocamwe n'inzira mbi akamenya umwongo huma n'udahuma abo nibo bavyeyi beza bashimwa muti none gufinisha abana bafinisha gute hari ingingo twagerageje kwegeranya dukwe mu bitabo bitandukanye itinéraire du couple guide d'éducation familiale na guide de formation personnelle ivyo bitanu twakoresheje kugira ngo twumve ukuntu umuntu ashobora gufinisha umwana kukagira ngo uri kuramukunda ahubwo uri kuramwica ikintu ca mbere cerekana ko umuntu afinisha umwana nuko umwemerera ivyo ashatse byose akoresheje n'amarira hari abana icyo ashatse cyose arira abo bana ngo babitangura gute abo bana ngo babitangura bakivuka ngiyo umwana arira ugaca umuhibere kandi woroheje kumuhibere yarira kandi ukamuha ibere ngo buri kuramwigisha yuko arize gusa agomba kugira gute guhabwa ikintu mu yandi majambo umwigishije iki ngo bumwigishije yuko uwo mwana nahaze gukora akazi no gukora akazi azozaragigiturira ni umwigishe yuko ibintu azobihabwa n'inguvu ziyo abo ni babana
baja kwiba bakajana inkoho kavuga ngo urampa vyanka vyakunda bamwe twaje gusoma muri Samuel wa mbere mu yandi maje kuvuga ngo umwana agomba kumenya neza yuko igihe umwana wamonkeje umwana mutonyi akivuka agomba konka inyuma y'amasaha 3 umwana ukabanza ukamwonsa ibere ry'ibyo n'igibamfu ukamwonsa umwanya uhagije heje kuyuhaga wamwogeje akonka gahaga utari presse utari kurihuta iyo umwana yahaze umushira ku rutugu agatura umube ukaca umuryamika uwo mwana asubira konka kandi nyuma y'amasaha 3 niko abahinga bakurikirana uko umwana agomba kumera uko bigomba kugenda umwana umurezi uko amenya ko kumbe abantu bajya kugiye kumbe naho norira ntibaca bampa ikintu ndashobora kurira kuko iyi si ni y'amarira ni y'ibyago ibintu bibazo uzohora navyo kiraza kurira umwana numwe kumwe ngo mu isi nta kubabara nta gahinda mugure ko bibaho hari igihe cyo kubabara hari igihe ushaka ikintu ukironke ntabwo uzokwama ishaka cyose ukironka iyo ureze umwana ari kwamaye kwa kaniko sari akira oya uri kuramuha igiturire uwo mwana azokura kugoye azobaza ikintu cyose agishaka tegeza kukibona turi mu isi yuko iyo umuntu ivyo umuntu ashaka si byaronka umuneze nabo kamurika rero ko cyazo shaka so azokironka uba wigiriye nabi abo ni abana bakura kaza ngo yishese ngo yishe nyina ngo yishe oncle wiwe ngo yishe tantine ngo amuhora itongo muja muvyumva cyangwa akavuga ngo papa afite amahera ndafuma namwishe ndayatore ni umwana azi guca ashaka ategeza kukironka uburi kuramugirira nabi uwo mwana byanke bikunde uburi kuramurerera mu busuma uburi kuramurerera mu kuba Robert uburi kuramwica iyo niyo ngingo ya mbere yo kurera umwana nabi kumwemerera ishaka byose ngo yarize umwana akasanga karivuruga ndakasibanga amaguru ngo mumuhebe oya umwana igihe adashonje igihe yonse akabahaze atagize pipi narire mubembereze mugo ntagire nakimumuha asubira tekana amenye ko ari mwisi y'umubabaro icya kabiri cerekana ko umwana uri kuramufinisha ni umwana urera ukamurinda ubushuhe ukamurinda imbeho ukamurinda imvura ukamurinda urusaku umwana ukamengo ni novuga ngo ni nofata nk'ikimazi ukamengo n'umuntu kurambona bakwe umuyaga ntukoreko umwana ariko jewe ndamaze gutangara naho rangenda hari abapimira abana ugasanga abana b'abantu bitwa abantu baciriritse mu buzima barazana abana babo bashira ku munzani ukabona ko afite ibiro bikwiriye kweri uwo ni babana usanga umwana aramwoza amazi akanye umwana aramuryamika ko abonye bamwe bavukana babajana mu murima kandi abo bana nibo bakomera nibo bashobora kwihanganira les circonstances zo muri ubu buzima ariko umwana amuvuga ngo ntumusore hari umuyaga ntumushire ngaha ukamufata nk'irigi uwo mwana ntacyo avamo ico uwo mwana avamo ni igiki uwo mwana aba umunebwe turabisoma mu migani 21 umurongo wa 25 imigani 21 umurongo wa 25 havuga ngo iki haravuga ngo ukwifuza ko umunyabute kuramwica kuko amaboko yiwe yanka kuruha ukwifuza ko umunyabute cyangwa umunebwe kuramwica kuko amaboko yankagira gute yanka kuruha muzosoma ahandi muri iyo migani nyene mu gice 13 aho bavuga neza ngo umunebwe ngo avuga ngo hari imbeho sindi busohoke nuvuga ngo iyo umwana wamureze utagomba umureze nk'irigi ukanka yuko imbehe mukorako imvura ntigwe umuyaga ibiki uburi kuramugirira nabi cyane ego nibazo umwana no expose mu muyaga mu mvura mu biki ari umwana mutonyi ariko kameme ntumugire nawe ngo urenze uprotege ukarenza tutexemo ubu mugiriye nabi ni hamwe n'imbere zo kwita gatonyi umwana ashobora umusongo ko yamenye kwamara ahantu hashushe oro muri ubu buzima ashobora kujya gukora ahantu hakanye ashobora kujya gukora ahantu hashushe ifu ko amenyera rero klima zose akamenya ko ashaka gushoka canke agakanya rero ngo ndababwira ushobora gusanga uwonye bitwa ngo niwa agayitse niwa akiritse ugasanga niwe abayeho ubuzima bwiza kubera iki yamye kwihanganira ibihe byose n'abana bacu rero ntuzokwamana muri isi turatandukana ushobora gufa ukamusigaho ashobora kuja gukorera hanze canke handi hantu ugasanga hazikaramunaniye kubera ngo harakanya umwana ngo yumureze gutyo rero bizomutera ubunebwe umwana nk'uwo ngo ntacyavamo abo munebwe abo umuntu atazi kwironderera abo wamubwira ngo ibana akazi badutumye ruguru ngo cyo sinjya ruguru gusa ushobora gukorera ruguru akaza kabayoga heba ki miliyoni imwe cyangwa se 500 kubera gusanka kugira gute kukanya ahumva ko bumugiriye nabi namenyera ubuzima bwose niko kurira neza uwo mwana ni muganire umure ko imbeho atazashaka kumugira nambara ahantu hakanye nafata umupira w'imbeho ariko amenye ko ntashobora kwakorera abo nibo bandusanga basiba ku ishuri ngo imvura yaguye ngo biki ivyo rero si byiza ikindi cya gatatu cerekana yuko umwana yafinishijwe ni ikintu bita kumumenyereza ibisosa ubu hari ibintu biharawe umwana uzamva ngo wamuzaniye umwana shokora ngo wamuzaniye biscuit mbombo gato ibiki iji ibyo bintu byo kurera abana wa mumuhe ibintu bisosa ubu uri kuragirira umwana wawe nabi
ibintu bisosa Imana yatwemereye ni ibisosa Imana yashize mu biremwa amafructose n'ibindi mbese n'ibintu Imana yemeye mu vyamwa ugasanga birasosa mu bijumbu ugasanga birasosa iyo sukari niyo nziza itagirana nabo mu mubiri ariko ibindi bintu yatwemereye bisosa uzobisoma mu migani 2:5-6 sindi buhasome havuze ngo ni washikira ku buki uge ubuguhagije nuvuga ngo ubuki nabwo turabwemereye no mu busosa ariko umwana kwa muha ibintu bisosa hari ibintu ugomba kumugirira ko nabi icambere umwana akunze kurya amashokora amambombo amabiswi agira ikintu cyambere gikomeye kibi bita demence mentale nukuvuga iki umwana ubwenge buragira gute buragabanuka nuvuga ngo ni umwana usanga amengo afite debilité mentale kwa ugasanga uwo mwana afite ubwenge budakwiye ntiyitegeka ntazi kwipangira ibintu niba abantu usanga arabo kujya gusa ugasanga nuko amayishyira kuri televiziyo ari kuri telefone gusa ntumubwire ngo kora iki ugasanga aho yaririye bakumukozaze gukora ibintu kumeza ivyo ntibibaho uburi kurarira umwana umugirira nabi umwana iri fuko agira volonté akaba ari umwana ashaka kugira ati ikinda gipanguka ugasanga shambere y'irapanza bavuga ngo umukozi bangane wenda kubipanga no abakozi turabafise mugege abakozi ari bo tuzosimbuza ivyo bana bacu bari gukora twako turice abana bacu abakozi ntituzobahorana umwana washaka kuja kuba hanze aho batagira umukozi bigasaba ko ari we yitunga ashaka kugira ubuzima bugasanga nta buryo afite bwo kuriha abakozi bigasaba ko ari wavyikorera mbega uwo mwana gihazoje aho hantu bisaba ko ari we yitekera bisaba yuko ari we yimesurira bisaba ko ari we arepasa impuzu ziwe bizogenda gute ntunakuze wo mugiriye nabi nico gituma rero abana bacu tugomba kubatoza hakiri kare bakiri mu biganza byacu tukabereka neza yuko kwa mubaha ibisukari uri kuramwica kubera ikindi cya gatatu bigira iyo umuntu akunda gukoresha ibintu by'amasukari bimutera kwama yibagira numusanga yibagiye telefone ayifite mu ntoki umwana nk'urumva niyo aje ku ishure ntiyomenya isukari nimbi isukari ifise ingorane nyinshi dukunda guha abana bacu mu mashokora mu mambombo ikindi bituma agira manque de volonté nana babwiye kutagira ubushake ikindi kukunda kurusha ibyo bintu bituma abana bagora diabete nubona abana bo basigaye bavukana ama diabete abandi bakayakura ugasanga umwana afite diabete afite imyaka 5 10 10 ningahe ivyo bigaragaza unabavye bakunda guha abana b'isukari kandi si byiza ikindi umwana yakunze kugira ivyo bishokora nibo bana usanga bakunda gwara amaso mujya murana n'abana bafite amaso mengo ari shokora amaso kama yagira ngo ratoyikaye agatangura kurira ivyo byose bitegana n'abavye babahiki amasukari ugira ngo uri kuramugirira neza mu kumufyinisha murezanire shokora muzanire mbombo muzanire biswi uri kuramwica umwana wose akeneye kwa mafite kana ari karajya uri kuramwica uwo mwana wawe ikindi ngo bakunda kugwara abana bakunda kugwara igitigo abana bakunze kugira ibintu by'iki by'ibinyasukari kubera iki iyo sukari iragenda ikavida vitamine A iri mu gitigo uwo mwana ugasanga agwaye igitigo ikindi kandi abo bana bakunda kugwara ingwara z'amaso bahagwa ingwara z'amatwi muje mubona abantu kunda gusanga bava amashira mu matwi abandi ugasanga ataribwa umwana kana agira gucya urutoke mu gutwi ni ibintu by'isukari waramuhaye bigenda kugabanya vitamine yagize gute yarafise sivyo gusa muje mubona ubwana bufise amenyo yatanguye kuzigira ubwenye bwirabura buguma buvayo bakiri bato nta kindi kibitera no kumuha ibisukari ugasanga afite amacarie dentaire kubera yuko wagumye umuha ibintu by'isukari ugira ngo uri kuragira gute uri kuramugirira neza isivyo gusa abana benshi murabona ko cyane cyane mbere mu gisagara ni usanga abana bagwaye amagripe adakira inkorora z'umwanya wose ama bronchite ivi amasima ibyo byose bivaniki nabo bavye bakomeza kubaha ibintu by'amasukari umwanya wose bagira ngo bariko baragirira neza guguma umwana ivyo bintu by'amasukari sumuko kumugirira neza ahubwo nuko mwica urumva yuko umwiciye ubwonko umwiciye ubwenge umwiciye ibintu byinshi umwana nk'uwo rero ntagira igihe ashobora kwitegeka nta maîtrise de soi agira ntabwo ashobora kwitegeka umwana ngo yamenye gufata ibintu by'isukari yageze imbere y'icyaha kiramworohera gukora kuko ntafite maîtrise de soi ntazi kwifata ntazi kwitegeka ni byiza rero kudafinisha abana kumuha isukari kumuha amaji kumuha amagato kumuha ama crème grasse ntabwo ari kumugirira neza ahubwo no kumugirira nabi muhibikenewe akenewe umubiri wiwe kuko hari indya z'abana hari indya z'imiyabaga hari indya z'abadolescents hari indya z'abajene byose tuzovyiga ariko menye umwana wese ifungwa kwiye gufungura mugo ntuvuge ngo ni kwa mugira nk'umwana ugasanga naratangaye mbere hari n'abakuru ugasanga umupapa muzimu ugasanga mugahora afite imbombo ariko aragimbo ariko arajya amajoro kubera iki yarakuze bimenyere muri wona bimenyere ugasanga umupapa muzima agenda aragimbo mu nzira ivyo byo kumuha amasukari uburi kuramufinisha kandi kuramugira nabi icyakane gituma umwana umufyinisha nukwemerera umwana kumuhana hama ntumuhane
ukavuga ngo umwana wanje ugasanga hari abavyeyi ari papa na mama ugasanga umwana avuga ngo ntungubitira umwana ngo umwana wanje ngo nagahereze ngo kareke ngo ndekira umwana ngibiki ukamufata nkaho mengo nirigi ntawo mukora oya umwana ibibiri iravuze ngo abana bacu tugomba kugira gute tugomba kubahana igihe cyose wamumere ko umuhana ugomba kumuhana muri iyi mu migani reka tumve muri Bibiliya uko ijambo ry'Imana ryabivuze imigani 13 Imana ubwayo yabaremye yabaduhaye hari cyo yatubwiye ko tugomba kubakorera 13:24 haravuze ngo iki haravuze ngo urinda umwana inkoni abamwase ariko umukunda amuhanakira Imana ihabwa icyubahiro haravuze ngo kurinda umwana inkoni ubu mwase ariko abino abo mu gisagara cyane bazi yuko ahubwo uyu mwana umukubise umugiriye nabi umengura muhamura twabuje abavyeyi bari autoritaire ariko ntibibujije ko umuvyeyi agomba guhana ko n'Imana ubwayo iragira gute iraduhana Imana iravuga ngo ijambo ry'Imana iravuga ngo uwo nkunda namukangira umwana rero ugomba kumuhana ukamwereka ikintu yakoze mungo umuhana gute rero hari amateko yo kumuhana ingene umuhana ugomba kubanza kumuhamagara kirazira bwa mbere kumuhanira umwana mu bandi bantu mu bana benshi mubagenze ko arakina ngo cyaha unyara kubunyirwa tanga kumukubita oya kirazira kubitira umwana mu bantu benshi en public ubure kuramugira nabi umutumye abo mu Robert acha yigumura ikindi cya kabiri kirazira kumuhana utabanje kumwereka icyaha ciwe ikindi cya gatatu kirazira kumuhana utabanje kumuhitishamo noneho rero abanza kumuhamagara wabonye ibintu wakoze habwa yatego wakoze iki unyira kasubira mu cyaha ciwe nakoze ibi nibi ibi rero sibiza kumana nanje byambabaje ibi nibi none akabona ko nawe akaba conscient akiyumvisha ko cyakoze ari cyaha nuko amubwira ati rero ngomba ndaguhane gute umbwira wenyene papa nkubita inkoni zibiri papa nkubita inkoni zitatu izo yisabiye nyene nizo ugomba kumuhanisha mugo kavaho museza akamubwira ati ni wasubira rero wundi munsi nzosha ndenzako sinzo gushaka gutora igihana ahubwo nije nzokigutorera ukamwubaha ukamujana ahantu mu cumba kandi kiraza gukubita umwana utabanje kumusengera kuko nta bushobozi afite bwo kwikuramwe icyo cyaha ni Imana nyine ishobora kumbwira gute kumukuramwe iyo ngeso mbi none ucu ugenda ahantu ugapfuka mbwa kadufukame rero dusenge hama tuje gusenga mbone ndaguhane niko muri ico gitabo batanze conseil mugapfukama mugasenga ukamusabira Imana ati Imana yabonye icyaha ciwe umwabare nawe ubwo agasabira imbabazi ku Mana none ukamuhana hwe uwo mwana we wamuhana gutyo ntazo hamuka ntazo kugirira inzigo ntazo kwanka kuko yabonye uko wamuhanye biciye muri norme biciye mu nzira nziza yabonye kutamwanka ahubwo wanka ikibi kiri muri we niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nanka icyaha ariko sinanka iki umunyabya aho rero bubaye umuvyeyi mwiza ni vyiza rero ko umwana umwereka ikosa none ukabona ukamuhana uwo mwana azogukunda kandi ntazogutinya kuko wamwubashe deje bagiye kumuhanira mu cumba ntiwamuhaniye ya public kabiri niwe yitoreye igihano gatatu wamwigisha aramenye ikosa yakoze kugira ngo ntaze risubire uko niko bita guhana kwiza naho kumwemerera igihano ntumuhane ubumugire nabi cyane rero umva ko na Bibiliya yemera ko tugomba kugira gute tugomba guhana abana bacu ikindi kibi cyane ku bavyeyi nukuvuga abantu bakuze cyangwa icyo kwita critique ukazura vuga abantu bakuze ubagaya ngo toncle wawe ngo tonto wawe ngo tantine wawe ngo kuze ngo kuzine ukabanegura abana bumva ngo ubugirire nabi cyane uwo mwana ahubwo uwo mwana ukwiye kuvuga ibintu byo kuvuga abantu bakuze ubijanye njya kubera iki ngo hari ingaruka mbi cyane ngo iyo ukunda kuvuga abantu bakuze umwana yumva ngo uwo mwana nta kintu nakimwe akura yubaha umuntu wese aramubahuka ngo kagira n'igihe yubahuka n'Imana ngo n'Imana yamuremye ntabakitinya kubera nawe yamabona uvuga abantu bakuze ubahinyura uhinyura abayobozi uhinyura abategetsi abumva nabazokuragayana nta muntu umwe azokubaha rero nk'abavyeyi tugomba kwirinda uko gufinisha abana bacu kuko ingaruka zo tugarukako kubera iki dusomye isomo rimwe ngomba mpereze ko ryo mu migani 22 umurongo wa gatandatu havuze ngo iki havuze ngo ivyo nimwe abikurikiza nkuko Imana yabishatse muzoro nkiki haravuze ngo toza umwana indoro akwiye kwamana azorinda saza atarayivamo nitwubahiriza ayo mategeko y'uburezi abana yitwa batoza iyo ndero bazorinda basaza batabivuyemo Imana rero dufashe iduhe kurerera abana bacu Imana tuzabane nabo muri iyi si tuzabane nabo no mu isi zoza ivyo nivyo ndabasabiye mu izina rya Yesu.
Shamate